intererano yacu bavukanye muri iki gihugu cy'u Burundi aho nishingiye. Uno munsi Imana yatugabiye kubarungika mu butumwa turi kumwe n'abagize umugwi w'igihugu ushinzwe ubutohozi ukuri no kurekuriranira. Ndabasabye mumfashe tubigine tubakomera amashyi. Ukuba bari kumwe natwe nibibatume mumenya, mwongere mwanize kumuzirikanye ko muzokwama ko murungitswe nako mu gihugu ahari n'abandi bashashaye kubanguranya batase no kubasubiriza hamwe. Ibyo si iby'abagatolika bonyene, si n'iby'abakristu bonyene, no mu yindi migwi hariho abantu bafise iryo shaka. Murungitswe rero kuzuzanya nabo mu gutanga intererano Eklezia yisangije, kubera ko ishamikiye kuri Kristo umutwe wayo. Aho abo bandi badashika murahashika, kuko mushingiye kuwatsinze urupfu. Murame mumwerekeza kw'imitima yanyu na ntabyo, mugabiye kuremeshwa n'inema yiwe, gutyo muhe akanovera ico gikorwa rusange dusangiye n'abandi, mube koko umunyu n'umuco hagati yabo. Ntimugiye kumena umushike abanamba, mugiye muca mu makanda ya Kristo ubwiwe no mu makanda y'abitangiye bose kumwizera bisunga umuvyeyi Bikira Mariya. Ehera aba n'uno munsi
turi kumwe n'abakozwe ko na Kristo biciye ku butumwa bwawe yitoreye akaba barungikira n'aba bahava baza gushima intare ingene bashitse ku ntambwe yo kurekuranira yo kurekurira ababakoreye ikibi no gusubiza hamwe nabo. Muri bo harimo imvukane naho umwe atashoboye gushika ngaha bari bageze kure batagicana uwaka, maze kubwo ubutumwa bwabo Kristo yabarungikiye barashobora gusubiza hamwe, nibo ubwabo baza kubikwiganira. Yego ngeze kugusaba ikigongwe abo niki abanguye mu minwe nabo naba Gabriel Runege Oliva mutambukanyi wa Andrea Kasago na Teresa Baradungura umupfakazi wa Berito Kirahagaze bose hamwe ni batatu. Abasavye ikigongwe abanasavye ikigongwe abajyango bose babo bantu ni ukuvuga umuryango wose w'umushinga ntaye Petro Nkurunziza Mana ni mwaki wo kumutakura wa Bujumbura umukwe wa Oliva na Andrea Gasago kumwe n'abajyango biwe bose harimo Renabito wa Gasago n'abahenze kwitaba Imana n'abashiki. Byongeye umuryango w'umuhisi Gabriel Runege ubu bashoboye kuza urimo uwitwa Valeria umwene wabo nabigeme biwe bari mu Rutongo kumwe n'abasigwa ba Teresa Baradungura bari ngaha aribo Pascal na Reda n'abashikiwe babo n'ababo bose n'abashikiwe n'ababo bose. Pascal ubu niwe aba muri site Kiremba mu Yindi, Reda akaba ari ku Gatumba. Ndasavye ikigongwe abo niciye n'umuryango w'Eklesiya kuko muri Eklesiya mawe wacu niho dusanga ukwekwiraniranya maze turahunga. Maze guhunga rero twarebereye mu buhungiro turabaho, hanyuma n'abandi nyene turabaho tutazi yuko wari barabatwikiye kuko abantu bakoze bari benshi ariko bimenya. Ariko umunsi w'izina niyo myaka myaka baravuga jensi ngana gutegera mige yandikiye izo mpapuro ngari mu 2011 na twazire kadusanga umamureri niwe yanditse Imana ko yatwikiriye umuvyeyi abantu arimo abantu batatu bishe nkuko yabikubwiye kandi mugahundwe nabo muri kweri abaye niyo tatuzi kwari we azotuzigamira umuvyeyi amenywe dukoza mu nda kweri. Rero turabiraba turabyandiko rero twarahavuye mukayaguza ayo mukashijemo nyakubahwa kuri mwari agiye kwandikira batutumako turagenda kutiramuka twarabonanye by'ukuri avugana ikigongwe kandi twarakimuhaye. Ariko hari ahantu twari twageze tuvuga ati tuzoja hamwe tugire umunsi mukuru n'abantu bose babimenye, ariko ntibyakunze. Hari haciye imyaka myinshi none rero uyu munsi yesu Imana yatwibutse. Navuze ko tuse n'umwana yitwa Rukinyiru bamwe ni munsi Imana yakwibutse, twese yatwibutse. Yadushyize hamwe yadushyize habona kugira tugaragaze ikigongwe twaguhaye nawe wemange icyaha wadukoreye. Kuno munsi ku izina ry'umuryango wawe rero turahagaze na Teresa Baradungura turakurekuye imbere ku mutima aho uri hose
w'amahoro leta we muri abana muze musangira akajumbu igiteye mutabarane urwaye umutabazi nawe urwaye mutabaze ubundi bwanone bwaraje sinzi ubona bayewe nakurukambarira kugira tubimenye rero nukuri wumva amahoro izina ry'iwacu ry'umuryango wacu kugira n'abandi bashoboye kurekurira nta gusaba ikigongwe bakigwiye. Umunsi n'umunsi udasanzwe bavuga ku Barundi kubera igikorwa kiriko kirakoreka hano, igikorwa kidasanzwe kuko kigarukana abantu, kikagarukana ku Mana, ariko kandi kikagarukana umwe kuri mugenzi we. Iki gihugu nk'uko abakuze benshi babizi cyaraciye mu bihe bigoye, mu bihe bigiye bitandukana, byatumye hariho benshi bagira ibikomere nk'uko bamaze kubishingira intahe bamwe bamwe, ariko kandi n'uno munsi abariho tugenda turabona, tugenda turacamo, tukaba tuvuga rero tuti twagira umuntu kubona dufite kuri uno munsi twavuga tuti kuri twebwe ni nk'akama niba hari niniya iki gihugu gitegerezwa kuzocamo. Igikorwa cy'iteka, igikorwa cyiza, ariko kandi impinga iracyari ndende. Nyakubahwa n'icyubahiro umwepiskopi bagira ngo tubakengurukire cyane kuri iyi ntambwe mugezeko, tubakeze kubera ko twari tumaze kubibona muri diyoseze ya Ruyigi, twari tumaze kubibona muri andi mashengero amwe amwe y'abaprotestante, turamaze kubona ibikorwa bimwe bimwe mu madini y'abayisilamu, ariko ntituragera aho tubona abantu bashika ku rwego aho batanga akarorero ko gusaba imbabazi no gutanga imbabazi. Aha rero ndabivuga ngo ndaserukira umugwi ujejwe kurondera ukuri kuri kahise k'u Burundi no gushikana abarundi gusubiza hamwe, ko nimba bishoboka ngo dushoboza mukadutiza ubwo bumenyi kugira ngo twebwe nk'umugwi tuze tubishikirize n'abandi batari mu muryango wa Eklezia. Urabona ko izi nyigisho zirakenewe cyane mu kibano, ariko kandi abantu bose ntibashobora ntibisanga mu kibanza kimwe. Bica bidusaba rero yuko tworondera uburyo nk'abarundi twubaka ikintu turi hamwe kizotuma bose bisangamo, tukagikora kikadushikana kuri ibi bihe byo gusaba imbabazi, kuri ibi bihe byo kurondera kunywana canke gusubiza hamwe. Hari abakunze kuvuga ngo kurekuriranira canke kurekurira, nta kintu kigoye nko gushika kuri rirya jambo ryo kurekura. Iyo tuvuze kurekuriranira haba hariho urekura, haba hariho umugabo n'urekurirwa. Kenshi abo bigora n'abarekurirwa, kugira ngo umuntu azote bamenye ko akwiye gushika ku rwego ahasaba imbabazi, kugira ngo umuntu amenye ko ashitse ku rwego ko yakira n'izo mbabazi, n'urugendo rutari ruto, n'urugendo rugoye. Icyo gituma dusaba twebwe nk'umugwi ko mwotwugururira, ndabona muri ko musa n'abatanguru, ariko mwotwugururira irembo, ndabona mwadutumiye kandi mwatubwiye neza kandi twakengurutse. Mugabo tuze turondera akanya twigire hamwe ikintu twokora cotuma n'abandi bari mu yindi migwi cyangwa mu yandi madini cyangwa mu bindi bibanza atari muri Eklezia bashobora gukorera kugira ngo igikorwa gishwara Burundi bwose. Ni politike y'igihugu yuko tuzoshika ahantu abarundi tunywana nyakunywana tugasezera kahise kabi. Icyo gituma twe tuvuga tuti turagutamba duhishije, kubera yuko Eklezia tugiye imbere biroroshe cyane yuko ijambo tubwira abarundi bizoshoboka. Turabakenguruke cyane, turabakeje
turakengurukiye n'aba bashyize kuri iyi ntambwe yo gusaba imbabazi no gushobora kwerekana yuko batanze ikigongwe n'akarorero keza kazotuma iki gihugu bikira. Igihugu kirimo ibikomere byinshi, no munsi twumvise abantu batarenga 5 mugabo umenga umuntu agiye yikorera umusozi wo kumviriza ayo mabi n'ayo mahano n'ivyo bikomere niyo ntundu bagendanye iyo myaka yose. Hari benshi ngaha muri iri koraniro usanga tubigendana gutyo, tukirwa turabitemberana, tukirwa turabigendana, bigatuma uko tugenda ariko tubwira ko ingene twifata ariko bidusunika. Ni byiza rero ko abarundi dushika ahantu umugani wabo ati ducire akabi hanyuma tuzogere igihugu kikira. Niyo cyubahiro turakengurukiye cyane, kandi turasezeranye yuko mu bisebe witeguye cyane gukorana na Eklezia n'abandi bose bifuza kugira intererano kugira ngo igihugu gishike aho tuzosubiza hamwe gusubiza hamwe. Nyakubahwa Cegera cy'umukuru w'umurwi Severe, namwe mwese musangiye ibikorwa muri uwo mugwi, reka namwe mwese banyakubahwa mwaje muva kure muzanywe gusangira natwe umugirwa w'uyu munsi, igisabisho n'imigirwa yakurikiye. Iyi ni intango. Icyo twifuza ni uko kuva ubu buri mwaka twokwama dufise indwi yo kurekuriranira no gusubiza hamwe, tukayisozera twakira intare zishingwa n'abasa n'aba tubonye kandi twumvise uyu munsi. Dushaka guca mu makanda ya diyoseze ya Ruyigi kugira ngo mu bishoboka dutange intererano yayo. None nyakubahwa Cegera cy'umukuru wa Severe, bahimbawe cyane rwose no kumva ko namwe mwiteguriye gusangira icyo gikorwa natwe, nako kudusangiza ku bikorwa mushinzwe kugira ngo dushobore gutanga intererano, kumbure dushobore gutanga nyine twebwe atawundi ari bushikeko, kubera ko kumbure tudafise itunga rimwe. None rero turabibemereye, tuzoba turiko turambura ibyo tujejwe kandi biduhimbara.